Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Pawulo yandikira Abigalatiya mu gice cya 6 umurongo w'indwi ati: nimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cyose aricyo azokwimbura. Imana ishimwe. Ni mwene so KWIZERA Fabien, ndabumukije mu izina rya Yesu Kristo mu kiganiro SAVEUR divine. Shimiye Imana impaye kano kanya ko dusangira ijambo ry'Imana. Niri jambo nahereye ko nsoma, turiko turaganira ko muri kino cyumweru, kandi abakozi b'Imana banyitangiye imbere. Yesu abahezagire. Ijambo rivuga ngo icyo umuntu abiba cyose nico azokwimbura, nico azosarura. Imana ishimwe. Nifuza ko dusozera iki cyumweru dusoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana yitwa Yesaya igice cya 14, dusome kohera ku murongo wa 13 maze tugeze ku murongo wa 16. Haravuga ngo wari waribariye mu mutima uti nzodugaje mu ijuru, nkuze ingoma yanjye isumbe inyenyeri z'Imana. Uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'uburaruko. Uti nzoduga ngende aho ibicu bigarukira, nzoba nkisumba byose. Yamara uzomanukwa ushike ikuzimu, ushike mu bwigobeko bwagwagobo. Abazokubona bazoguhunga, bakwitegereze bati, mbega uyu niwe yahindisha isi agashitsi, agashyira ubwami bwinshi mu gatengo. Imana idufashe. N'aya majambo tumaze gusoma, turi ku ijambo rivuga ngo icyo umuntu abiba cyose nicyo asarura. Muri kino gitabo dusomye amakuru ya wa mumarayika twese twamenye ivyiwe, ari wayihindutse akaba umwasi w'Imana, umwasi w'abantu, umwasi w'isi, ari we Satani. Aha yarakiri mu ijuru atarabiba iyi mbuto tubona mu mutima wiwe, imbuto y'ubwibone. Imana idufashe. Uyu mumarayika akiri Rusufero mu ijuru, Imana yamugiriye neza, imuha kumuremana ubwiza bw'igitangaza, imuha icyubahiro mu bandi bamarayika bose bari mu ijuru, kandi imuha no gukora umurimo urengeye abandi, na cyane cyane mu kuramya no guhimbaza Imana. Maze uyu mumarayika ari we Rusufero tubona ngo mu mutima wiwe ahabiba imbuto y'ubwibone. Imana idufashe. Mu mutima umuntu ashobora kuhabiba imbuto nziza cyangwa imbuto mbi. Twasomye ngo mu mutima wa Rusufero ahabiba ubwibone. Iyi mbuto amaze kuyibiba aravuga ngo zodugaje mu ijuru, nkuze ingoma yanje isumbiye inyenyeri z'Imana. Ati nzovyagira nzicara ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'uburaruko. Ati nzoduga ndenga ibicu bigarukira. Ubwibone, ukwiyemera, ukwishira hejuru. Yongera ko ngo nzoba nkisumba byose. Yandi majambo, nzofata umwanya w'Imana, intebe y'Imana ndayicareko, icubahiro cy'Imana ndagitware, nitwa Imana, nanje bandamye banyikubita imbere. Rusufero ubwibone abubiba mu mutima wiwe.
ubwibone ni imbuto mbi bene data, kuko ijambo ryatubwiye ngo ico umuntu abiba cyose nico yimbura, nicyo asarura. Aramaze kubiba iyi mbuto mu mutima wiwe, igihe kiragera Rusufero arasarura. Turabire hamwe umusaruro wa Rusufero kuri iyi mbuto y'ubwibone. 15 ngo yamara uzomanurwa ushike kuzimu, ushike no mu bwigobeko bwa rwagobo. Umusaruro w'ubwibone no kwiyemera no gucishwa bugufi mu buryo buteye isoni, no kumanurwa n'icubahiro gisanzwe wari usanganywe ukacyambugwa mu buryo buteye isoni, mu buryo bw'akamaramaza. Uyu Rusufero amanurwa akuwe mu ijuru maki kuzimu, mbere gushika mu bwigobeko urwagobo rw'urupfu. Imana idufashe, maze ngo abazokwitegereza bose bazoguhunga. Iyo umuntu yari umwibone, yari umunyabwirasi akiyemera, iyo amaze gucishwa bugufi, iyo amaze kwambugwa n'icubahiro yari afise, abamubona bose baramuhunga, maze bakavugana mu matamatama ati mbega ujya si wa wundi yiyemera, si wa wundi yasuzugura, si wa wundi wakagayo, si wa wundi hati, si wa wundi yakangata abantu akabakanga akabagirira nabi, akitwaza igitugu yari afise kugira ngo bagirire nabi. Ariko rabo uyu munsi uko amerewe, Satani yasumba abandi bamarayika bose mu ijuru, ariko uyu munsi twese turazaherere kandi turaza urubanza rumurindiriye. Bene data bakundwa, imbuto y'ubwibone nimbi, ivyara gucishwa bugufi. Umusaruro wayo no gukogwa n'isoni no kumaramara ku mugaragaro, maze n'icubahiro gito cyane gisanzwe umuntu yarasanganywe akagitakaza, kandi mu buryo bukojeje isoni. Imana idufashe. Turangirize kuri aya majambo dusanga muri kino gitabo, n'amajambo dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye Abifilipi. Turasoma mu gice cya 2 duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo w'10. Imana ishimwe. Twabonye uwabivye imbuto y'ubwibone mu mutima n'icyo yasaruye, uwo ni Satani. Ariko hariho n'undi yabivye iyindi mbuto, turabe itandukanye n'iyi ya mbere tubonye. Dusome ijambo ry'Imana 2 murongo wa 6. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, niyumvire ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika nusa n'abantu. Mana ishimwe. Kandi abonetse afise nk'ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Haleluya. Uyu ni Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima. We amaze kuba Imana, yicaye iburyo bwa Data mu ijuru. Mana ishimwe. Ubwo bwiza, icyo cyubahiro kirengeye ibindi byubahiro byose. Iyo kamere y'ubumana irenze izindi kamere zose. Yesu ngo ntiyabona ko bikwiye ko avyumirako, ngo yambara ishusho nk'iy'umwana w'umuntu, ngo yisiga ubusa kugeza nahasa n'umugurano, umwesclave, imbata. Uguca bugufi kurenze akagero. Haleluya. Uko niko kwaduhaye gukira, niko kwaduhesheje ubugingo. Maze Yesu yasaruye iki? Umusaruro 9. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Haleluya. Ngo kugira amavi yose azafukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo mu isi n'ay'ibyo ikuzimu,
kandi indimi zose zizature ko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu abiba guca bugufi, asarura gusigwa hejuru, izina ryiwe rishigwa hejuru mu yandi mazina yose, ayari mu ijuru n'ayari mu isi, amavi yose afukama mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi ibyaremwe byose bipfukamira umwami Yesu, kandi n'abakomeye n'abaganza bazomukubita imbere bavuge turi umwami, ganza, sabwa, mwami w'amahanga yose. Haleluya. Bene data, we wumvise iri jambo ry'Imana, biba guca bugufi, igihe nicagera imari zo gushira hejuru, ariko ni wowe biba ubwibone, uzukishwa bugufi kandi mu buryo bumaramaje. Ndabipfuriza naje nipfuriza guca bugufi n'imbuto nziza, kuko ibyari icubahiro duhabwa na Data wo mu ijuru. Weekend nziza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.